bakunze kugira ngo bikaze abashitsi bose baje kubona abashitsi rero bahire karibu ngaha muri iyi ngoro iri mu gisagara cya Bujumbura, gisagara cy'utunzi mu ntara nshasha ya Bujumbura. Karibu muri Sanze kandi tubakerukiye kwebwe ku mutima kubona amateka isabukuru y'imyaka 32 ubwambwe twabagendana Radesi wemerewe gukora umugaragaro. Ubwambwe Radesi rero wemerewe gukorera ku mugaragaro nyuma y'imigambi 2 gusa, umugambi Prona asigara Prona, umugambi uzaguhinduka Kodebura. Umugambi ugira gatatu wemerewe gukora muri gihugu, umugambi w'abagendana Radesi ari tariki 20 z'ukwezi kw'indwi 1994 niho umugambi wemererwa ku mugaragaro ugiye gukorera aho. Rero bashitsi bahire ikibanza bateguye ukimererwemo neza umwanya wose kiza kumarana kahaye umunsi w'akanyamuneza, umunsi uhuriranye nuko ubwambwe uherutse kuronka inzego nshasha iciye mu matora wagize ku tariki 11 z'ukwezi kwa 11 2023. Ariko ubushakashatsi bw'hagati mu gihugu bwatwemereye yemerewe muri ayo nama yo kombe itariki 5 z'ukwa gatanu 2023. Rero bashitsi bahire urubanza kumwezero, urubanza udusubije mu kivingo bakavuga bikavuga. Rero tuzobakeruke ikibanza twatoye kihatekanye, twatoye intara ya Bujumbura ko umugwa mukuru, hanyuma kandi yakira umuntu n'umwe akebaguzwa umutekano uriho ukuriye. Mukanya nyuma y'uko umugambi azagushikiriza ijambo ry'uno munsi, turaza rero twahatanya kuva hasi wiginane tubananye tukorera umunsi mukuru twigiriye isabukuru y'umugambi w'abagendana Radesi kugira amahoro.